wari muri equipe yitwa gute Man City yaciye muri Man City urumva imyaka 37 numukinya bere kuza kwa Barcelona vy'ukuri ko twumva ngo bamukenye mu kwezi kwa mbere. Nibaza ko Otamendi numwe mu bakinya afise experience nimba twabonye Inigo Martinez aza akaba mwiza cyane akaba mukinya ashobora gukontorora abakinyi bose muri rusange kuko nibo aba bari nyuma tebeze no kujera ka Pau Barsati wewe umwana itwara kubigenda kubuntu kuzana rero Otamendi imyaka 37 amaze gucima mu gitandukanye muri za Man City muri unomusageze muri Benfica ubundi ari muri Benfica ugegeje kuraba nivyo aragerageza gutanga ivyo vyiza uko bimeze kose ikibazo gusa nuko ari muri wa mugwe novuga tutameze neza utari mu gukompeta cyangwa mu kugwanira ikintu kimwe n'ico FC Barcelona kiragwanira kuzana rero Otamendi nk'umukiyo kwifashisha muri amezi 5 kugira ngo ega Otamendi uko nabitawe muri FC Barcelona so mukinyi aze azanywe muri FC Barcelona ngo umu wa projet à long terme oya ni wa mukinyi aje gufasha FC Barcelona muri urugendo rurimo rwo gushika mu kwezi kwa gatanu cyangwa kwa gatandatu barangiza ino season na 2025-2026 rero kuzana umusaza nka Otamendi asangwa afise ne experience aje gufashanya na ba Kubarsi abana bakiri bato kwanza kwa mbere azoba partage experience bano bana bakiri bato azogira kumbere nico afashije mu bandi bakimba defense yazo basanze mu FC Barcelona harimo na Barona Darojo twamaze kubona yamaze kuba nagaruka ariko FC Barcelona kuja gukonsoma mu kwezi kwa mbere mu gutanga amafaranga menshi mu kugura mu defenseur mu gihe na Ronaldo Darojo yamaze kuba nagaruka kandi kanatsinda bazi yuko no mu kwa mbere hari abandi bakimba bashobora gusimbana kanatsinda turiko turumva ariko aravugwa na ba Marc Guehi haravuzwa abakinyi benshi bashobora kuza gufasha no mu FC Barcelona baba defenseur kuzana rero Otamendi gufashe muri amezi agera kuri 5 ni kintu John Hoga yakubwanje ikintu ciza kuza kuba associé ku bandi ba defenseurs basanze Ronaldo Darojo basanze ku Barca azogira ica bafashije mu bijyanye na experience gupartage experience muri abakinyi ba defenseurs basanze mu FC Barcelona ikintu ciza cyane ariko ngira ko bamuzanye nka projet à long terme umusaza imyaka 34 ariko uwo mwaka umwe wabo mu dufate imyaka 2 Houston haricyo bafasha byo kuri imyaka 2 wapi imyaka nk'umwaka imyaka 2 wapi mu gihe tuko turabona ko hari abakinyi nka Nico bako bararonderwa muri za Borussia Dortmund kandi abanya bamaze kugaragaza ko bifuza kuza gufasha mu FC Barcelona kandi ko bararonka nane ma offer yavuye muri City ba Nathan Ake ariko ranyuma kuza rero gusinyisha Otamendi nk'umukinyi agiye kugufasha mu sizo zigera kuri ibice bitatu ibyo bintu cyese mbona ko biba bitahutse cyane muri FC Barcelona kuko Otamendi n'ubundi nimba ashobora kugura ibiro vyiza nayo meze agera kuri 5 uwo mwaka uba gusa kuko imyaka 38 sinibaza ko azoshobora kugira icyo gufashije kinini cyane muri FC Barcelona ubundi Jesno sinoja kurere yawe ariko sinoja kure yawe novuga kuri kwitwa Otamendi ariko je Otamendi ko ndamuraba ku myaka 37 mbamona neza kumengo no mukino uvuga ngo atakintu kirekire yo gufasha equipe kuko no munsi nivyo barakene uvuga ngo mukinyi ashobora kuba yonaza cyangwa ashobora kuba yofasha experience ariko ndavuga ati eske umukinya tigeza cha muri equipe wewe uri Otamendi wova muri equipe Benfica ukaza kubwira ijambo novuga ngo ukabwira izina novuga nka ku Barca ukabwira Eric Garcia ukabwira Ronaldo Darojo ati twarukuna kuriya eske uzo present uvuga iki wewe waciye mu equipe ameze gute ubundi ari rero ushaka kubukuze bwana Houston ariko gakura bakaraba bavuga ati none kukuze ni giki wanze umupira w'amaguru ni giki werekaye umupira w'amaguru leje bwanza avuga ngo nivyo ni izina ryagira bikora mugabo iriko ajya mu migwi nka Benfica cyangwa muri championnat ya Portugal ni championnat uvuga igize ki championnat ibigaragaza novuga ngo kwishora kuba ivamo matara si equipe iyo yumviriye gushora kuba uvuga ngo ndavuye muri kumugara buraya cyane ndavuye mu migwi komakuru mu championnat y'uratanga ukiyumvira ngo ati reka ndanye nje muri championnat ya Portugal biba bigaragara ko neza yuko uburi kurasaza rero nje uvuga ngo je Otamendi nabeshanye neza bwana Houston Otamendi imyaka 37 yarabaye mwiza mbere yarakinye muri Manchester City yameze neza mugabo simbona kuri zaje gufasha kuri umunsi equipe FC Barcelona igomba gutwara Champions League ico ni cambe ni Barcelona yifuza gutwara gikombe ca La Liga ico ni ca kabiri igomba gutwara Super Coupe igomba gutwara ibikombe bitandukanye eske Otamendi azogwana n'abasatirizi nkaba Erling Haaland
izogwa n'abasatizi nka ba Riken, izogwa n'amaheremano uvuga ngo akomakomeye ba Kylian Mbappé biruka nk'imiravyo. Uno munsi nibaza ko ku bwanje Otamendi myaka 37 Barcelona nivyo ni ekipe nziza mugabo si ekipe uzana abana b'abasaza ni muri 2027 uri kuragenda vyo kwemera neza. Jecho nawe urabona Ridike Otamendi kumuzana muri FC Barcelona no mukinya ashobora kuza kubafasha muri ano mezi agera kuri 5 kuza kuva mu kwambe gushobora mu 5 barangize sezo kuge ashobora kubafasha kubaha a company muri rugendo rwabo bari mu gukorangiza sezo. Ubundi FC Barcelona mu bukene kandi karatsino rwose kwa FC Barcelona bifuza umudefenseur abafashe guhera mu kwa mbere baramukeneye rero amafaranga yo kugura umudefenseur kandi birabigoye ko hari umugwi ushobora kwikura umudefenseur wabo abona ko ari wa mukinyi wa projet à long terme babigoye cyane kuko nabanye bari muri course yo gushobora gutwara ibikombe yo kuja kugwanira ibikombe bitandukanye ku mugabane wa Buraya bikuranyo baba bakeneye gufasha gwa abadefenseur babo ariko mu nka Benfica kwikura umukinyi nka Otamendi kugira ngo yerekeze muri FC Barcelona je mbona ko ikintu coroshe cyane kandi na FC Barcelona kuronka uno Otamendi kuza gufasha FC Barcelona mu mezi agira ko ano mezi 5 ikintu gitahuje je mbona ko tacu gitwaye cyane as experience ega ni bakeneye umukinyi akomeye cyane muri amezi 5 FC Barcelona umukinyi uri kuri Caribe ngo nini cyane ngo oya ni bakeneye ibintu byinshi bakeneye no defenseur ashobora kuza gufasha nyina ba Kubarsi muri amezi agira kuri 5 uriko nawo ko ugerageje kuraba nka Jean Martin umukinyi mwiza ugereje kuraba kuneka ritora ariko arateraza muri systeme za data transfer ariko experience ntacane ikintu kijanye experience kiramugora abunye mbambore wanashaka yoza gufasha ekipe itwese Barcelona mu myaka muri kazoza ariko muri kazoza nayo bizokunda agiye arahabwa umwanya muto muto kugenda amenyereza uriko uranyumva rero kuvuga ati gufise Jean Martin ngo ashaka kugufasha mu gutwara igikombe cha Champions League aha nafise Barcelona igeze oya nikintu mbona ko kigoye cyane ati nikintu numva ko kigoye cyane kuba twumva izina ruvuga ngo rizwi ku izina giye bavuze nini Otamendi kugeza muri kano kanya ariko kandi amasaha yamaze kuba mabi baracari kare cyane cyari kare gose tangiye kwicanganya izina ubundi nta muntu atihenda umuntu atihenda n'Imana yonyine sivyo yego tuva kwitwa Otamendi ariko equipe FC Barcelona nyene ngirifuza izina rya Nathan Ake numukina wano vuga ngasanga kindi equipe itwa Manchester City ngo nawe aramukine wanashaka muri kwezi kwa mbere ngo baramwifuza ko ashaka kubana muzana equipe itwa Man City ngo wanashaka yo yitega gutanga miliyoni bishika kuri 70 nako yihi miliyoni 50 z'ama euro amakinjira muri equipe itwa FC Barcelona aho wanashaka bigaragara ko uno mukinyi yitwa Nathan Ake ico yifuza canke yifuza gushikako arifuza kuzokina igikombe c'isi c'imbuye na 2025 abakinyi benshi batandukana no munsi ico yifuza gushobora kuba bakina igikombe c'isi niyo target yabo ya mbere ukino munsi Nathan Ake bona yistona arakina kwa Barcelona mu kwezi kwa mbere mbega Barcelona yo ubwayo imiliyoni 50 z'amayero mu gihe turabwa ko ifise ubukene butandukanye iraza kuba igira ikiza kuyatanga canke biata kubigenda gute na Natake aje kwa Barcelona cyo yafashe equipe FC Barcelona icingenzi no mu FC Barcelona ikeneye cyane no defenseur atana akina mu defenseur mwiza ariko nasi ndatekarara mu mwanya muri uwo mugwa wa Manchester City twarumvise ko baje biwe hari ukuntu batanga kwegera FC Barcelona kugira ngo baraba ukuntu vyokunda uno musore akerekeza mu mugwa wa FC Barcelona uno Nathan Ake nawe nyine ugarutse ukanaraba umwana akiri muto mbere ndanarabe na bimwe novuga mu biharo bisanzwe byo namuvugira ni muto kuri no mukinda avuga uno bagomba gusinyisha uno witwa Otamendi ubwo FC Barcelona ko Otamendi wageze mu myaka 36 hariya mu gihe Nathan Ake wewe ibiro mu myaka 30 urumva kubijanye n'urugero rw'imyaka Nathan Ake aracari muto ariko nibaza yuko sivyo kunda City bagatanga Nathan Ake muri FC Barcelona nk'intizanyo no hanura FC Barcelona gutora Nathan Ake nk'intizanyo gusumba uko boja gutora
uno mukinyi ndavuga nuze uno Otamendi mastake ni miliyoni 75 haravuga ngo zo gutiza ahubwo turifuza kuzitanga nyine hariya FC Barcelona uretse FC Barcelona uretse ikibazo c'ubukene yisangamwo canke isanzwe irimwo iraza kuyisanga iza kuba riske bavuga ati ngo ati ataco ugirana ngo ataco wiha uri wigaba ngo ataco wiha ni wigaba sizo ukuntu uwo mugani bavuga ariko nibaza yuko FC Barcelona ibibazo by'ubukene biko biragira no mugwi ubonekana nabi usuzugurika cyane ku mugana buraya na cyane kubijanye n'ibintu vyigura nigurisha bivanye n'abakinyi baba banakomeye kuko ugase kuraba FC Barcelona igomba kubaka umugwi birebire bihoraho umugwi uzokompeta umugwi uzogwana n'ibiri mu myaka 5 canke ine igira iri imbere hariya si kuja kugura abakinyi b'imyaka 33 oya hago wari umugwi warukwiye kuja kugura abakinyi nk'aba Niko ari muri Borussia Dortmund Niko Djokovic no kuja kugura ndavuga umukinyi wo muri Inter de Milan ariko nanyumva uno mu defenseur wa Inter de Milan nawe nyine amaze kugaragaza ko nawe nyine witwa Alexandre Bastoni Bastoni nawe nyine amaze kugaragaza ko kuja muri FC Barcelona takibazo kuri we abo bakinyi nibo bakimba mbona ko baba bakwiye kugwa n'umugwi wa FC Barcelona mu gihe bifuza kubaka projet à long terme ariko ko ubukene buhari muri FC Barcelona uramutse urumva bako babaha abakinyi b'imyaka 33 ese kuza ku spending amafaranga 25 kuri natake w'imyaka amaze kugura imyaka 30 hariya urumva ko ashobora kuzo gufasha muri projet y'imyaka 5 mu mugwi wa FC Barcelona yes sumva ko uri kuronka babakinyi bazaguma bagutuma inyuma y'imyaka 3 ibiri uja ku isoko kandi gusaba kugura abandi bakinyi uza guspendinga amahera ndetse gufise icizere gingana gute ko niyo myaka 3 canke 2 uzoba wamaze kwinjiza amafaranga je mba numva rero ikibazo c'ubukene FC Barcelona iri kiragwamo kiko kiratuma uno mu gusuzugurika wongera ukaja no kugura canke kwemera gutora abakinyi bitari bikwiye ko baja kubatora kuza kubaka umugwa wa FC Barcelona rero kubaka uno mugwi kubaka umugwi mwiza si kuja kugura abakinyi bagize imyaka 33 kuko abakinyi imyaka 33 nta myaka myinshi bazogufasha mu mugwi wawe no kugufasha imyaka igera kuri 5 baramahigoro bwa tadasanzwe rero nibemera kumutanga nyinizanye kugira ngo bizokunde FC Barcelona bakomeze kuguma bipanga mukurwe baje ku isoko digwa rigusha bagura abakinyi beza cyane bazoshobora kubafasha muri projet yabo y'imyaka igera kuri 5 canke 6 byo bari vyiza ariko atari uko batoriyo ntizanye Otamendi yego batore witwa Otamendi kugeza muri kano kanya kuko kanatsinda none atani akinubwo umutora kuri miliyoni 25 eske bafise cizere ko mu kwindwi bazoro nk'umuguzi uza kumubagurira ntaco nta gihari remba numva ko FC Barcelona rero bakwiye kugerageza bakaronka umukinyi mwiza ashobora kuza nk'intizanyo kugira ngo bibafashe kwipanga mu kwezi kwindwi baje kugura umukinyi mwiza cyane azoshobora kubafasha muri projet ya long term atari uko bakoresha Ronaldo Araujo yagarutse Ronaldo Araujo nabonye witwa Jamari Mbu yavuga ati Ronaldo Araujo nanamunye kara kuri n'iminyereza ati nabonye imeze yo ku munsi weje FC Barcelona kirakina rero witwa